mu kuganira ku majambo tugiye kuvuganako kandi nemeza gose ko ari Imana yayampaye kuko siyo nashaka kuvuga. Nari nsanzwe mfise amajambo ndiko ndiga ko muri iyi minsi fatira umwanya nkayasengera nkayiga nkayaja mu idonido. Mugabo ndiko ndimvira nongera nsengera uwo mwanya numva sivyo nkwiye kuvuga. Hanyuma ndasaba Imana ntimpa rero ibintu vyumvikana kuko abigisha turafise ingorane. Hariho igihe uba warigishije ibintu vyinshi ukumva woraba muri vya bindi wabitse ugatoramwo kimwe. Ariko Imana nayo hari igihe ibishaka ko abantu bayo babwirwa ikindi bitari muri vya bindi wewe wabitse. Rero turaza kwifashisha akaririmbo kavuga ngo nkunda Yesu wanje. Nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu wanje, yabanje kudukunda. Umuntu atarakazi uyu munsi arakamenya ako konyene mugabo ibisigaye ndaza kubibatuma. Nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu wanje yabanje kudukunda. Mu buhinga bw'inyandiko, inyandiko z'indirimbo n'ivyese amapoeme, hariho ubuhinga butandukanye bwo gushikiriza iciyumviro bijanye n'ico ushaka gushikiriza. Iyo ufise ikintu ushaka gushirako inguvu cane, biremewe kugisubiramwo rimwe kabiri gatatu kane. Nkunda Yesu wanje incuro zitatu yabanje kudukunda incuro imwe. Ivyo bintu birafise ico bisigura. Kuva nshitse hano nkumviriza amajambo twagiye turumva biciye ku murongozi yadufashije mu gihe cyo gusenga mu ntango, ku baririmvyi baje hano bakadufasha kuririmba, ukaja amajambo yose yavuzwe muri rusangi. Vyanteye kumera nka Petero igihe yashika kwa Korneliyo, yashitseyo yabanje no kugorana kubera Korneliyo yari umunyamahanga kandi ntibari bemerewe kwinjira mu nzu z'abanyamahanga. Ariko amaze kuvuga ubutumwa akabona ibibaye, acavuga ngo noneho ndamenye ko Imana iturobanura abantu ku butoni. Maze kumva amajambo yamye aravugwa, nanje nageze ahantu mvuga nti noneho ndamenye ko rya jambo Mana ryavuye kuri wewe koko. Namwe muraza kuvyiyumvira. Ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo mbega urakunda Kristo. Iri jambo ryavuzwe kenshi cyane. Ndatinda ndibaza none aba bantu baranyavuye canke nije nababo byagenze gute ngo ivyo ngira mvuge ko biba ari byo duhera ko kuva mu ntango. Iyo rero Imana iguma isubiramwe ikintu, hariho umuntu aba ariko arabwirwa kandi twese turiko turabwirwa, mugabo harimo gushimika novuga gato ko kurenza urugero. Iyo abari jewe mpanga programme, iyo menya ko ari ivyo mwari bijya mwahereye ko ari ivyo mwari kuvuga, nari guhava ngo mwigeragezwa ryo kuvuga ngo ibi bintu bivuzwe kenshi reka tuvuge ibindi. Mugabo Imana mu bumana bwayo yashimye ko havugwa iri jambo mbega urakunda Kristo. Turasoma amajambo ari muri Yohana igice ni 21 uhereye ku murongo wa 15 ugashika ku murongo wa 19. Yohana igice ca 21 duhereye ku murongo wa 15 tugashitsa ku murongo wa 19. Nuko barangije kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurushaba? Nawe ati ego mwami, wowe urazi ko ndagukunda. Aramubwira ati ragira imyagazi y'intama zanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Nawe ati ego mwami, wowe urazi ko ndagukunda. Aramubwira ati ragira intama zanje. Aramubaza ubugira gatatu ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda?
Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu ngo mbega urankunda? Aramwishura ati mwami, wewe urazi vyose, urazi neza ko ndagukunda. Yesu aramubwira ati ragira intama zanje. Nukuri ndakubwire, ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ugomba, ariko aho uzosazira uzoramvura amaboko uwundi agukenyeze akujane aho utagomba. Amen. Uyu murongo duhereje ko naho tuwusomye ntituza kuwuvuga ko mu vy'ukuri, tuza kuguma kuri kijya kibazo, none urankunda canke ntunkunda? Murumva ko nako nongeyeko. Mugabo umuntu akubajije ngo urankunda, abashaka kuvyemeza kumbure ntahava asanga yakwihenzeko. Mbega urankunda? Sinzi hamwe Yesu yoza ngaha akatubaza iki kibazo umwe wese ukwiwe, nibaza ko twese ntakekeranya canke ntihenze, nibaza ko twese twokwishura nka Petero. Nivyo? Mugabo asubiye akatubaza irya kabiri ntihobura utangura gukekeranya. Ageze ku rya gatatu ntihobura uvuga ati reka ndindire simpave sanga nabeshe. Kuko iyo umuntu aguma gusubizamo ca kibazo nyene bigutera kwiyubara ku nyishu utanga. Kuko bishobora gusigura ngo wowe ivyo wise kumukunda bishobora kuba atari ivyo we yita kumukunda. Bigasaba rero ko umuntu avyitondera. Muri make Yesu yavuga, uravye iki kiyaga ingene cagenze, Yesu yavuga ngo nimba unkunda hari ukuntu bitegerezwa kugaragara. Ntunkunde nkuko wowe uvyiyumvira, jewe nyene gukundwa hari ukuntu ntahura uwunkunda ingene ameze. Urukundo nkunda je ndafise ukuntu ndarusoma. None urankunda? Ego. Okay, vyerekana. Uvyerekana gute? Ragira intama zanje, ragira imyagazi yanje. Gukunda ni iki? Ndanezerewe cyane kuko umurongozi Dr. Bosco yabivuze ko yavuze ati gukunda Yesu bisigura iki? Kumuha umwanya, kumugira priorite mu buzima. Ibuka Yesu gihe kimwe bariko barasenga yaraje arababaza ati murananiwe no kundongera n'isaha imwe. Umuntu twebwe kubera tuzi ivyo batari bazi, urashobora kubandaniriza ko nahevye icubahiro cose kubera mwebwe, navuye mwijuru kubera mwebwe, nta kintu na kimwe ntahevye kubera mwebwe, mugabo mwebwe isaha imwe irabananiye. Iyo tutaronka umwanya w'ivya Kristo, kirya ni ikimenyetso c'urukundo ruke. Turakunda kwitwaza akazi kenshi, turakunda kwitwaza ibihe vy'ubu biragoye. Urabona hari amatara no mwijoro tuguma dukora, abakera vyari vyoroshe, bugorovye haca haza umwijima, vyari vyoroshe ko basenga. Si kibazo c'amatara n'umwijima, ni kibazo ca priorite. Ikintu naco kigira priorite bivanye n'urugezo rw'urukundo ugifitiye. Ariko ugo ruhande sinza kurujamwo kuko twamaze kugumva. Kuronka umwanya w'ivya Kristo, kumugira uw'imbere mu buzima bwawe. Mugabo hano Kristo ariko aravuga ngo abankunda ndababonera mu nyifato bagira imbere y'abantu banje. Hinge ndabivuge gutya, ndakunda bivuga muri rusangi imbere yuko twinjira mu idonido. Mwebwe nk'abantu b'Imana muri intama za Kristo, kandi washaka twese turi intama za Kristo. Urukundo jewe ndamukunda, canke reka ngaruke mfata abarongozi banyu bari hafi. Urukundo umurongozi wanyu akunda Kristo nigo ruzomuha inguvu zo kubakorera ivyo Kristo yiteze ko
abakorera. Ntimwibaze ngo kwitanga kwiwe ngo kuzoba kunini adakunda Kristo. Uko ukunda Kristo cyane niko urukundo ukunda abantu biwe rugwira. Ari naco gituma abantu bashizwe imbere y'abandi kugira ngo babitwararike, nkuko Yesu yavuze ngo uragira intama zanje. Ikintu citwa gukunda Kristo kivuyemwo, abantu baca bahinduka. Murabona intama uyiravye urashobora kubona ibintu bibiri. Uyiravye urashobora kubona igikoko gikeneye gukingirwa, gikeneye kugaburirwa, gikeneye kuvugwa, canke naho ukabona nk'amabrochette. Vyose birashoboka. Nimwumva abarongozi ba biza abo barongoye, aravye intama akabona amabrochette, sinzi ko iyo mvugo muri ko murayitora. Ujya nta rukundo akunda Kristo. Ubukunda Kristo amwamuramwo wa mutima w'impuhwe utuma ahubwo abona kubungabunga, abona kwitwararika. Mbega urakunda Kristo? Ahantu ho kubirabira, wifata gute imbere y'abantu ba Kristo? Ubamariye iki? Atacubamariye, reka iki kibazo gisubigwemwo kugeza utahuye ikiriko kiravugwa icarico. Imbere yuko Yesu abaza Petero bino bibazo gatatu, turazi ko Petero yari yaciye mu bihe byo kugira ubwoba bitewe nuko abari bishe Yesu bashaka kumugirira nabi, nawe baca baramwagiriza ngo nawe muri kumwe. Hanyuma Petero acaramwihakana incuro zitatu nyene. Abasiguzi ba Bibiliya baravuga ko icyatumye Yesu abimubaza gatatu kwari kugira ngo amufashe gufuta kwa kumwihakana gatatu. Petero aronka akaryo kukwatura ngo naho bijya vyanshikiye ndagukunda. Mugabo wabigize gatatu, rero bisubiramo gatatu nyene. Hari ijambo rizima ryiza mu buzima, si gihe cyose twama dukora ibiroranye. Mu buzima turatsindwa. Mu buzima rukristo turagira intege nke. Petero yaragize ubwoba arihakana umwami wiwe kandi yari yavuze ko no gupfana bazopfana. Ariko mu bwami bw'Imana igikomeye si ugutsitara kwawe, igikomeye niyo engagement ufise ku mwami wawe. Ugutsitara kwawe ntigufuta irya engagement. Nico gituma Imana iduha akaryo ko kugaruka kugira ngo dusubire tugaragaze engagement dufise kuri we. Naho vyashitse nkaguhemukira mwami, nawe urabizi ndagukunda. Kubisubiramwo gatatu kwari nko ku restaurant, kwari nko kugarukana Petero ahantu ho kwiyumva ko Yesu bagifitaniye bwa bucuti. Kuko iri jambo ritaravugwa, vyari vyoroshe ko Petero yibwira ati uyu mutama mperuze kunyererako, usanga yarankuyemwo. Kandi murabona burya mwabonye ko ngo yababajije ibi bibazo bahejeje gufungura. Bari bafunguye iki? Amafi. Ayo mafi bayaririye hehe? Ku kiyaga. Bari ko barakora iki? Bari bigiriye kuroba. Yabahamagaye ababwira ko azobagira baroba abantu. Aje kubaraba hasanga bahejeje kuroba amafi. Ati banze muzizane tuzige honyene. Barazijya ko mugaba carabagarura kenge, wa mugambi wo kuroba abantu sinawuhevye. Ariko ujya mugambi ukorwa n'abankunda kurusha uko bakunda amafi. None rero urankunda. Gufasha Petero mu buzima rukristo turakenera kuba abantu bemera ugutsindwa kwabo, bagaca bugufi bakihana. Murabizi ko Petero yarize, ari amwihakanye rya gatatu yaciye asohoka hanze acararira. Umutima uca bugufi, umutima ucumitwa, umutima ubabazwa n'ivyaha, niwe Imana idushakako. Ariko mu nyuma yo kwihana umuntu akaguma yumiye kuri ya engagement yafata kuri Kristo. Hari ijambo riri mu cete c'Abaheburayo litwereka ingene ukwizera kwacu naho womenga kurahungabana kudaherayo. Abaheburayo igice ca 4
igice cya gatandatu murantunga uhereye ku murongo wa 19 n'umurongo wa 20. Ndi ngaha kuri iri jambo rivuga ngo naho natsitaye nka kwihakana urukundo ndagukunda ntaho rwagiye. Ukwizera kwacu kurashobora gutegwa tukagira ubwoba tukagira intege nke, ariko hari ikintu kigufashe. Nico rero tugira turabe muri ano majambo Abaheburayo 6:19 na 20. Havuga ngo ivyo vyizigiro tubifise nk'ikiziri ku mutima kigumye gikomeye cinjira hirya y'igitambara gikingiriye ahera cyane aho Yesu yatwinjiriye atwitangiye imbere amaze guhinduka umuherezi mukuru w'ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki. Iyi mvugo yo mu isezerano rya kera irashobora kutugora gato, ariko iki cuma kivugwa ni icuma nyabaki. Ni icuma bakoresha mu kivuko hajya ahantu amato manini manini ashikira yazanye ibidandazwa canke iyo bariko barashiramwe ibidandazwa. Kubera mu biyaga hakunda kuba umuyaga, iyo ubwato wabuhagaritse ahantu burashobora kugenda buhoro buhoro amazi akabutwara kubera umuyaga. Kugira ngo rero ubwato ntibugende, hariho icuma kinini cyane kiremereye gose babuboherako bakagikororera mu mazi. Ico cuma kubera twebwe hano iwacu murabizi kuva kera basokuruza baratinya ahantu hari amazi, baratinya ibiyaga, bari abantu b'abanyabwoba kubera babona ibinyamwonga ahantu hose bashitse. Baratinya amazi, nta buhinga bwa navigation bashoboye guteza imbere. Ariko abateje imbere navigation kuva kera, iki ni ikintu gisanzwe. Mu kiyaga haraba umuyaga, habaye umuyaga ubwato buragenda. Kugira bugume hamwe bafata umugozi muremure bakabohera kwico cuma kiremereye cyane bakagikororera mu mazi. Aho ubwato burashobora kuzungazunga, ariko ntaho buja. Ugutsitara kwacu, ukunanirwa kwacu ni nkuko kuzungazunga, ariko ikidufashe gituma taho tuja. Amen. Birashoboka ko hari umuntu yamaremegwa n'intege nke ziwe akumva umenga no gukizwa ntakijijwe, akumva umenga no kubivamwe yobivamo. Nimba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ivyo ntibiguhungabanye. Wewe gumana iryangajuma gusa, ibisigaye ivyo bizungazunga ubwato bwawe ntaho buzoje. Ibi bintu biragumye bantu b'Imana, ntimwibaza ngo ni ibintu vyoroshe. Tuboneka nk'abanyantege nke mugabo ntaho tuja. Kubera iki? Ikidufashe ni Imana yonyene ubwayo, ntidufashwe n'inkomezi zacu. Ariko mu nkundire ndahatebe gato kuri ubu umuntu ashobora kugira uruhagarara kubera icyaha kanaka, intege nke kanaka, ukavuga uti je Imana ngira yarankuyemo. Be wibaza ako gakiza ko wari kugashikamwo iyi Imana itabikora? None mbaye Paulo yandikira Abagalatiya ko wagashikanywemo n'ubuntu, wibaza kuzokabeshamo n'inkomezi zawe? Oya, ibi bintu biragumye, biramase, birazungazunga, ariko ntaho bija. We gusa ufe kuguma kuri iyi engagement Yesu, byarangoye nivyo, ariko ndagukunda, naho vyonsaba kubisubiramo gatatu nzobisubiramwo. Amen. Uyo muntu rero areme, gira umutima ucumitwa, gira umutima wihana, hanyuma watura kwa kwizera ko mu ntango, kuko iki cuma kizotuma atahuja. Haleluya. Nuko ivyizigiro dufise muri Kristo rero bifatiye ku kwatura icari kuri twebwe, nivyo bituma niyo twaguye tutagumayo. Turagwa mugabo tukagira gute? Tukavyuka. Kandi Imana iraduhiye imyanya yo kuba restore. Petero, urankunda? Reka rero tuze kuri iri jambo mbega urankunda. Igihe cyose Petero yishuye ngo ego mwami urazi ko ndagukunda, Yesu yaca mubwira icyo akora, ntiyamubariye merci, yaca mubarira icyo akora.
hano mu Kirundi hariho amajambo ataboneka. Murabona imvugo ntizishira habona ibintu cyo kimwe. Indimi ntizishira habona ibintu cyo kimwe. Muribuka mu ndimburo z'igifaransa hari utuntu bita ngo du conjonction. Muratwibuka. Twari tujambo tugufi tuja hagati y'ibice vya mungane. Entre les propositions principales, propositions subordonnées. Niyo mvuga iri kwirakoresha hano. Aha hariho no yita imvugo irimwo condition, un langage conditionnel. Si tu m'aimes alors. Okay? No kuvuga nimba vy'ukuri nkunda hariho ibintu bica bibinyereka ngaha. No kuvuga nshaka kumenya ko nkunda sinkeneye kubikubaza. Nzoza kuraba vya bindi ko bihari. Mugabe imbere yuko nza kuraba ko bihari reka ndabikubwire. Umuntu ankunda yitwararika abantu banje. Umuntu ankunda akorera abantu banje. Iri jambo iyo risigurwa kenshi bakunda kurishira ku barongozi abungere. Murabona ko n'imvugo yakoreshejwe hano ni y'ubwungere. Ragira intama zanje. Mbere ngaha birashoboka ko hari umuntu ariko aribaza ivyo bintu byo kuragira intama byo nibiki? Twebwe tuzi ko intama bazijya. Hariho umuntu azi intama bahuriye ku isahani gusa. Ariko burya kugira iboneke ku isahani haba habanje kuboneka uragira. Zino ntama zivugwa n'abantu b'Imana. Murazi ko Kristo ari umwungere mukuru natwe tukaba intama. Ni imvugo ngereranyo. Iri jambo rero biroroshe ko ribwirwa abarongozi kuko washaka na Petero nico Yesu yariko aramutegurira. Yariko aramubwira ati nubwo vyagushikiye kuki nkunda igikorwa naguteguriye ndashaka ko ugikora. Ntuhave uhungabanywa n'ivyabaye ngo have wiyonjorora uve mu ntumwa. Igikorwa cyo kuragira intama zanje nubu kiracari valide kuri wewe. Ariko mu nkundire tubikure ku barongozi kuko tuje ku barongozi hari umuntu aca yumva umengira ijambo ntirimwerekeye. Jewe ndi ntama ahubwo nibandagire nyene. Mbega intama zozo iri jambo rirazerekeye. Mu bwami bw'Imana hari ukuntu ibintu bipanze ukundi kuntu. Ibintu ntibipanze nk'uko bipanze hano mw'isi. Kandi iki kintu iyo tutagitahuye biratuma tutifata neza nk'uko twategerezwa kwifata nk'abanyabwami. Bajya abahungu babiri ba Eva na Adamu ba mbere. Umwe yitwa gute haje? Yitwa Kaini, ubundi akitwa Abeli. Mwari mwarigeze mubona aho Imana ibwira umwe muri bo ko ari we mwungere w'uwundi? Nta hamwe. Mugabo umunsi Kaini yica Abeli, Imana yashitse imubaza ngo iki? Mwene wanyu ari hehe? Nukuvuga ngo ukubaho n'ukuroranirwa kwa Abeli, Kaini yarabibazwa. Naho atari umurongozi mu buryo formel. Nukuvuga ngo uwo muntu mwicaranye Imana izomukubaza. Haleluya. Naho utari umurongozi wiwe formel. Muze murabe aha mw'isi iyo ahantu hakorewe icaha umuntu akicwa abapolisi bajejwe amatohoza bakahashika abantu ba mbere bikeka nibajya nyene bahari. Murabona nabubakanye apfiriye mu nzu umuntu wa mbere binuba nuya nyene bubakanye. Urashobora kuba uri kurarira wiyamamura bagira bati mu mucunge ntagira haja ashobora kuba ari we kugeza baronsi vyemeza ko atari wewe kuko umuntu wa mbere ashoboye kukugirira nabi n'ugukwegereye n'umuntu wa mbere ashoboye kukugirira neza n'ugukwegereye. Ni kuvuga ngo uko we umeregwa Imana irazi ko abagukikije aribo bafise uruhara rwa mbere. Ari naco gituma ivuga ngo ragira intama zanje. Reka dusimbize gato tuje mu cete ca mbere c'intumwa Petero igice ca 4 uhereye ku murongo w'icumi ugashika
ku murongo w'11. Icete ca mbere ca Petero igice ca 4 uhereye ku murongo w'10 ku murongo gushika ku murongo w'11. Nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu wanje, yabanje kudukunda. Nkunda Yesu nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu je yabanje kudukunda. Icete ca mbere ca Petero 4:10-11. Nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire, muzifashishe abandi nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu iyo avuze avuge nk'uvugishijwe n'Imana. Umuntu iyo agaburira abandi agabure nk'ubufise ubushobozi Imana itanga, kugira ngo Imana itegwe icubahiro muri vyose ku bwa Yesu Kristo, afise icubahiro n'ububasha ibihe bitazoshira. Amen. Amen. Mwumvirize ibi bintu bivuze mu Gifaransa ingene bivuzwe. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ukaba ufise don. Ukaba ufise ingabire. Ukaba ufise impano. Nta excuse nimwe ufise imbere y'Imana yo kutitaho intama zayo. Murabona igituma Imana yaturemye tudasa, no kugira ngo umwe wese aba afise ico abandi badafise ariko bakeneye. Haleluya. Hariho abantu twababonye kare Imana yahaye ubushobozi bwo kuririmba indirimbo bakayitondeka ntibahushe bakayiheza. Abo barashobora kwibaza ko ari ibintu bisanzwe, ariko hariho abandi atanguye indirimbo nawe nyene atamenya ivyo arimwo, akubita hariya akavanga ibintu, ugasanga iyo mpano ntayafise. Imana ihezagira abaririmbyi kuko burya kuza guhagarara hano bica bifasha nabo impano zabo ziveze ukundi kuntu, nabo bakaronka akaryo ko gusohora ibiri mu mitima babibwira Imana, kubera hari umuntu hano yakoresheje impano yahawe. Amen. Izi mpano turiko turavuga, hariho abantu baca barondera vya bintu vy'ibitangaza. Nta bitangaza bihanitse birimwo, ni ivyo bintu nyene ufise abandi badafise ariko bakeneye. Kuririmba ni iki? Kuririmba ni ugusohora impwemu zikava mu mahaha zigasohoka. Ivyo hari umuntu atabishoboye. Ziriko zirasohoka zica ku ducorde vocale turi hano tugaca tuvibra. Iyo umuntu afise iyo mpano rero arashobora gutondeka umunwa, agatondeka imihogo, agasohora ijwi yipfuza. Udafise impano bica bizanye bijwangaraye kuko ntamenye ingene yiyegeranya kugira ngo bizane yamajwi yipfuza. Ariko iyo tuvuga impano yo kuririmba womenga ni ibintu vyaje bikoroka biva kuri mpwemu yera. No, nukuntu umubiri wawe uremwe. None wewe mu kuremwa kwawe nta bintu urabona ushoboye gukora abandi bibagora. Nta bantu muri mwebwe ibi ndiko ndasigura mushoboye kubitwara mukabisigurira abandi neza kurusha uko nabikoze. Murahari? Mugabo ngo sindi mwarimu, sindi pastori, ntavyo nzokoresha. Ugasanga wicaranye n'umuntu ari mu buzimire, yaraciye ahantu baramwigisha ibintu bitari vyo, wowe urazi ukuri, urazi no kugusigura. Mugabo ngo nuko ntari pastori ngo sindabisigura, ntazindamufasha.
umwe wese akoreshe ingabire yahawe ayishire au service des autres. Amen. Gaburira intama zanje. Hariho ikintu nabonye mu mashengero, ni ikintu c'abantu bakunda guca imanza z'ibintu bitameze neza, kandi ico kintu bakakigiramo umwete gose. Ibintu bibiri: nivyakunanira kugira ico ukoze, uzureke kugora abariko baragerageza. Umuntu ashobora kubona ko ibintu bitameze neza n'ububazi bimeze neza. Nico gituma murabona niyo turiko turafungura, hariho abantu bakubwira bati ibintu ntibiryoshe, n'abandi batumva ibi bintu ntibiryoshe gute. Hariho abantu bafise gu n'abandi batayifise, bumva vyose bashobora kujaniranya. Iyo ushobora kuvuga ngo ibi bintu ntibimeze neza, no kuvuga ko ubu ushobora kubona ivyari bikwiriye. None imbere yo kubigira indirimbo, wewe ubibona wakoze iki? Iyo mpano yo kubona ibikwiriye wayikoresheje gute? Hariho ahantu hariho ishirahamwe ryigisha aba artiste chrétien, aba bakora ibikorwa bitandukanye vy'ubuhinga, ibi vya décor, ibi vyo kuririmba, kuvanganya amajwi, ibi vy'ibikoresho vy'umuziki, ibintu bitandukanye, no gucapa, kugira amatablo n'ibindi, ariko baba kristo. Niba umunsi umwe nariko ndabafasha mu cigwa kimwe, umwe mu bigisha caravuga, aratanga akarorero ati hariho amashengero abantu bagenda kumenekeramwo imitwe, bakavayo bamenetse imitwe, bagaca bagenda barakemeye amadayimoni kubera ama couleur ya décor yabo aruhisha iyi mitsi y'amaso, le nerf optique. Bisaba inguvu nyinshi imitsi kugira ngo umuntu abone, agaca hamara isaha 2 3 4, agaca ataha yamenetse umutwe, bagaca bagenda barirukana amadayimoni. Mwirukana izihebwa atazihari. Mugabo ugasanga ari umuntu afise harmonie de couleur, ariyo ngabire yahawe, arararamye hariya ariko arakritika gusa ko amakuru hatariyo. Waje ngaho kugira ngo ube inyishu y'ico kibazo, aho kuzana umuti wahindutse umucamanza. Ninde yakugize umucamanza mu bwami bw'Imana? Imana dufashe. Mvugire abarongozi. Jewe narabaye umupastori nkuko pastor Gislene yabivuze. Hariho ikintu nabonye, sinzi ngira ngo ni hani wacu cane cane, aho abantu bafata umupastori nk'umuntu ngira ngo ari surnaturel, umuntu ashoboye ibintu vyose, bakamwitega ko n'ivyo bategerezwa gukora. Kandi iyo batabibonye bakamuremera, bakanamuvuga nabi, ugasanga umuntu akora ibintu aremerewe kugira ngo akire amajambo y'abarongoye. Ibi nagiye ndabibona mu mashengero twagiye turakorana, abapastori bariko baraganya kugira ngo umupastori abari waharura amahera, kugira ngo umupastori abari wapanga ivyo abaririmbye, kugira ngo umupastori umuntu akazosanzukira mu kirere, kandi abantu bari kumufasha gutunganya ivyo bintu bicaye hehe ngaho. Aha rero nashaka saba umwe wese yiyumvire, Imana yampaye ingabire iyihe ntegerezwa gukoresha mu bwami bwayo kugira ngo ngaragaze urukundo nkunda Kristo. Jewe ndemera yuko ata muntu numwe ari imburakimazi mu bwami bw'Imana kiretse ubuhisemwo kuba imburakimazi. Imana yaraduhaye impano zitandukanye, kandi burya naho utoyimenya neza, uganiriye n'abakwegereye barakubwira bati wewe urashoboye iki niki niki, ugaheza ugahera ho nyene muri ivyo ushoboye, ukaba umuntu afitiye ikimazi abandi mu bwami bw'Imana, ntubu umuntu yakira gusa. Haleluya, amen. Nimba atacuri kurakora rero, kigirira ikimazi abo musangiye ukwizera, abo musangiye ishengero, hariho ikibazo. Mbega urankunda? None yangabire ko ntariko ndayibona igaburira abantu banje. Ubwo rukundo nkunda n'urukundo nyabaki. Twahereye kwijambo ryo gutsindwa nkuko Petero yatsinzwe no kuba restore.
turaza ku ijambo ry'abahamagawe nka Petero mu gikorwa nka bungere, turaza kuwizera wese n'igikorwa ciwe mw'ishengero. Urumwungere wa mwene wanyu, niko Imana ibifata, kandi irafise ivyo yaguhaye bimeze nk'inyishu ku ngorane afise. Ico Imana igushaka ko kubw'urukundo ukunda Kristo, korera abo bantu muri kumwe. Haleluya. Reka tuje ku ntambuko ya gatatu ariyo ya nyuma. Uyu mwami wacu, urukundo rwiwe yarugaragaje mu kugirira neza abantu. Ntariko adutuma ibintu atakoze, kandi ntiyagiriye neza abamwizera gusa, n'abatamwizeye abandanya bagirira neza n'uyu munsi. Hari ijambo yavuze ngo none ngo ntimubona ko ngo izuba ryakira ngo imirima ngo yabeza n'ababi. Mwebwe nta bantu muzi batubaha Imana, mugabo Imana igirira neza. Ugasanga no kugwara ntibagwara, ukibaza ukamenga ho komera abakozi b'Imana, aba bapagani birirwa baragorana bagafuma baja mu bitaro bakagabanya ingorane mu gihugu. Mugabo ugasanga nibo bakomeye kubera iki? Ubuntu bw'Imana. Urukundo rw'Imana ukuntu rwigaragaza ruraja no hanze y'ishengero. Twebwe hariho kandi kantu k'akagoboranja, ubuntu n'agakiza nivyo abandi badafise, kandi ico ni ikintu kinini. Mugabo mu bisanzwe vy'ubuzima Imana igirira neza abantu bose. Mbere uvyihweje haragera n'igihe wogira n'ishari ukavuga uti Imana nonejeho nakirijwe iki? Murazo ko hariho umuntu yabibajije muri Zaburi, yari yitegereje abapagana asanga baravyibushe, basa neza, baratunze, barorohewe, kandi muri uko koroherwa babikorera mu vyaha. None kubera ikije niriwe ndakizwe, sinofuma basi nanje ndabireka nkemerera nkabo. Mugabo ngo aza gusanga Imana yabashize ku gashunguruko. Aho gashunguruko rero iherezo ryako niryo riteye ubwoba. Mugabo bataracuranguka ngo bashikeyo, usanga hariho ibintu vyiza Imana ibemerera kuronka. Uyo mutima wo kugirira neza abantu b'Imana mw'ishengero no kuja no hanze mu bantu batari abantu b'Imana mu buryo bwo gukizwa, niwo Yesu atwitezeko. Iri jambo rivuga ngo ragira intama zanje rirafise urundi ruhande ruja hanze y'intama, rikavuga ngo girira neza abantu muri rusangi. Nimba nkunda Kristo, umuntu wese ndonsa amahirwe yo kugirira neza akwiye kubibona. Urukundo nkunda Kristo rukwiye no kugaragarira mu vyo nkorera n'abatazi Imana. Haleluya. Muramara ko ari ijambo rirerire rihera kubanyegereye mu nzu y'Imana ariko rikaja no hanze. Usomye Abikorosayi igice ca 3 umurongo wa 22 ku murongo wa 24, niho hambere tubona ico Imana ivuga ku kugirira neza abantu b'Imana. Abantu b'Imana no kuvuga abantu baremwe n'Imana naho batoba bakijijwe, dukoreye mu kazi, mu vyo tujejwe, mu vyo dukora ku musi ku musi. Kolosayi 4:3 murantunga ku murongo wa 22 gushika kuri 24. Ayo majambo aravuga ngo bashumba mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri vyose, atariyo babahagarikiye gusa nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere mufise imitima y'ukuri, mwubaha shobuja mukuru. Ivyo mukora vyose mubikore bivuye mu mutima nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu. Muzi yuko muzohabwa impera y'iragi na shobuja mukuru, uwo shobuja Kristo niwe mukorera. Ingene dukora ivyo tujejwe mu kazi kacu ka misi yose ntibikwiye kuvana n'inyifato zabo dukorera, bikwiye kuva mu rukundo dukunda Kristo. Amen. Ingene umuganga akijijwe afata abagwayi ntibikwiye kuvana n'ingene abamukoresha bamufata, bikwiye kuvana n'urukundo akunda Kristo. Ukuntu umwigisha afata abanyeshuri bari imbere yiwe ntibikwiye kuvana n'ingene leta canke ishure rimufata, bikwiye kuvana n'urukundo akunda Kristo. Umuntu wese amugana akamubona mw'ishusho y'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo igihe cyose mwabikoreye bajya bato
ni jewe mwabikoreye. Abo bato bavugwa nta vy'agakiza vyigeze bivugwamwo, bari abantu bagowe, maze abo bantu ngo barabafasha. Ugiriye neza umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ubunezereje Imana. Amen. Ukaba rero ukunda Kristo, hariho uburyo bwiza cyane bwo kuvyerekana, no kugirira neza abantu uciye muri kajya kazi ukora. Amen. Iyo aba Kristo bakora gutya, igihugu cacu kiba carahindutse. Ndibaza ba bantu batuka abagwayi, none bajya bavahe ko tuvuga ngo turabakirisu benshi, bajya ntibasenga ngo warinze uremba gutya ngo uri kurakora iki? Franchement, hari igihe uri kubibwira umuntu ashobora kumara iminsi ibiri atari gutuka umugwayi. Ikindi gihe kumva abandi bavuga ngo iyo leta iguhenda kwiguhemba nawe uyihenda kuyikorera. Kandi waraba mu nyifato z'abigisha, ivyo nivugo iri mu bigisha bamwe bamwe, ugasanga n'abakristo barimwo. Nibuka igihe nigeze kwigisha muri kaminuza y'u Burundi, baca banzanira ishure y'abana 174. Kandi ico yari sali imeze nk'uku nyene, itagutse ndende, bagera hariya. Kandi nta podium yari ihari. Kandi ico gihe sinari muremure kurusha ubu. Kubona bari inyuma cyari kibazo. Aba bantu ndabigisha gute? Nta microphone. Aba bana ndabigisha gute? Nabona abana bo mu wa mbere bavuye muri secondaire bose baramoye imitwe, no kubatandukanya ntivyoroshe. Uduhene bose bavugira rimwe. Nkaraba icigwa ndiko ndabigisha nkavuga nti iki cigwa nibatagishobora ntaho bazoja. Cari cigwa wigiye imbere camanyukamwe ivyigwa 4. Kandi ico gihe barayobegwa cyane, numva ndababajwe naho hantu bari na leta itampaye ibikoresho bikwiye, mugabo mfise responsabilité nk'umuntu w'Imana, ndakora iki? Ico gihe ndabasaba mbajije abigisha dukorana, bamwe bambwiye bati jewe mbwira 30 bari imbere yanje abandi nkabareka. None leta ko yabahevye je ndabarondera kwiki? Nihajya mwabona abana bayobegwa ari benshi kuko ntibumva ivyo umwigisha avuga. Babona amanote bakayimura ku bandi kandi yiriwe mu ishuri. Nayo manote nayo ari amaterme technique batari bamenyereye. Utumvise insiguro ntayo wumvise. Jewe nca ndahindura, ndababarira nti munyemerere duhindure, je mpagarare hagati. Kugira ngo ngabanye ikirere. Ntantu hari meza hagati, baca barankikuza. Nukuvuga ko nigisha nzunguruka, kuko aho mpagaze hose haba hariho umuntu ari nyuma yanje. Kugira ngo ntambone umugongo umwanya muremure, naca ntegerezwa kuzunguruka. Urumva ivyo kwicara ntibishoboka. Kuva mu gitondo gushika saa 6, guhera saa 8 gushika 12. Akajwi kagatinda kakazima. Ico gihe namana icupa ry'amazi kugira ngo ngarukane ijwi. Kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Hari igihe bangora ngacisha bo nk'abantu bati ndababarire mwebwe ntimuzi ivyo muri ko muragira. Ntavyo muzi, nimutahura ivyo murimo. Mwihangane gato muzobibona. Mugabo mubanze mureke duheze icigwa. Umunsi umwe ndabigisha ibintu yari composition. Ndabigisha ingene bapanga ama paragraphe. Ntasanga ntibazi no kwandika amafraze. None wigisha gute umuntu kwandika composition, umwigisha ingene atondeka ama paragraphe adashobora kwandika phrase? Bakora ikosa kuri le temps, le passé. Murabona ama verbe irrégulier mu Congereza ukuntu agorana. Kubera iyo kuri yamara umwanya munini, ndabafatira iminsi 3, ndabasubirana muri secondaire, ndategura icigwa cyo muri secondaire kugira ngo ndabe ko horokoka nabake abashoboye kunkurikirana bashobore gutera iyo ntambwe bazoshobore gutora ikibazo. Hageze ikibazo nsanga bigisha bandi bafata akantu kamwe gusa kazozana inyishu itarenga demi page kugira ngo babikosore biruka baheze baje kwicira amahera mu maprive. Jewe nabahaye syllabus y'impapuro amajana.
ndabigenza gute? Nanje ndatora kamwe, numva nta muntu w'Imana yokora ikintu nk'ico. Ndabaha amahirwe yo kunyereka ivyo batahuye vyose. Ibibazo bitatu n'ica kane n'ibindi bibiri vyo mu nyuma umuntu ahitamwo ikimworoheye. Kuko umuntu arashobora kutamenya ivyo mu ntango, yamenya ivyo hagati n'ivyo inyuma. Uwo muntu yoyoberwa gute? Ubu murenganije. Inkurikizi. Hageze ko banzanira impapuro. Umwe wese ni 4 ni 5 kugwiza 175. Umusozi w'impapuro. Kugira uzokosore uheze n'amezi 2. Waja mu kuntu bandika, ukibaza uyu muntu ninde yamwigishije kwandika? Hari abanyandikira ndiko ndakosora ngeze hagati nkumva nishavu riraduze nkavuga nkabandanya nkosore bararirago. Reka mbaze mpagarike ishavu risubire hasi. Inkurikizi. Nacambura umwanya wo kuza guca amahera mu maprive. Ndemera ndasacrifice inyungu zanje. Kuko mvuga nti nk'umuntu w'Imana, aba bantu Imana yanshize imbere izobambaza. Haleluya. Gukunda Yesu birafise ikiguzi. Sukumutazira gusa, sukumuririmba gusa, birinjira mu kuntu dukora akazi ka misi yose. Nagiye kubibona haciye nk'imyaka nk'itanu, bamwe baravuye mu gihugu barashwiragiye hirya no hino ku isi, bariko baranyandikira bati uzi n'amakuru rero. Burya waradukoreye iciza. Mugabo twagitahuye twararenganye. Twagiye gusanga atamwigisha numwe yadukunda uretse wewe. Ati mugabo twarakugoye kuko ntitwari tuzi ivyo turiko turakora. Banyandikiye amajambo nkayo nkumva umutima wanje ugize gute? Uranezerewe. Sinabikoze ku bwabo, nabikoze ku bwa Kristo. Amen. None wewe mu vyujejwe uri kubikora gute? Urukundo rwa Kristo ruragaragaramwo. Iyo umuntu akuganye agenda himbawe canke agenda avuga ati Imana izindinde sinzogaruka hahana. Kristo aragaragara mu kazi ukora. Ariko turese no mu vy'akazi no muri rusangi, Imana irafise ukuntu yaduhaye ibintu bitandukanye, ariko mu vy'ukuri si vyacu. Yarabidutije. Paulo ati malheur à moi, ntakoze ibi bintu Imana yampamagariye. Umuntu yahawe ingabire, malheur à vous nimba mutariko murayikoresha. Nimba hari ikintu c'agaciro ufise abantu bakenera, uragowe nimba uri kugikoresha ku nyungu zawe gusa. Kuko mu bwami bw'Imana si twebwe, si ivyo dufise vyose ni vyande, ni vy'umwami. Aha rero hacaza ryaja muri vuga ngo erega nta bitangaza twakoze, twabaye abashumba b'imburakimazi kuko twakoze dutegerezwa gukora. Iyi experience Imana yampaye pasteur yavuze, ntayikoresheje mu bwami bw'Imana, malheur à moi. Kuyihabwa samahigwe yo kwitwa umuntu aruta abandi, ahubwo no kuremerezwa ama responsabilité abatayifise batazobazwa. Bantu b'Imana, hari ikintu twita kubaho ubuzima bwiza, ubuzima buri réussi muri inosi. Iyo bajije abantu batandukanye bafatira ku bintu bifadika umuntu afise. Amashure yize, icubahiro, ubutunzi, umuryango, ibintu bifadika nivyo bavuga ngo ujya muntu vraiment ira réussi. Mu bwami bw'Imana bimeze ukundi. Mu bwami bw'Imana umuntu yabayeho ubuzima buri réussi arangwa n'ibintu bitatu. Ikintu ca mbere n'umuntu yamenye Imana. Haleluya. N'umuntu ukubaho kwiwe kuri mu Mana. Uwafise umutekano w'ibihe bitazoshira, sécurité éternelle. Nico gituma umunsi tuzopfa tuzoraba urupfu mu maso nuko ruza rutaboneka. Tworuravye tuti wowe rero ugira ukora ikosa, ugira undungike mu maboko y'Imana rero burundu ubutagihindukira. Ku bantu b'Imana naho urupfu umenga rwateye ubwoba, burya wiyumviriye ibiri inyuma navyo, akari inyuma karahinda niko bavuga mu Kirundi. Iyo ni intambuko ya mbere. Intambuko ya kabiri,
washaka ni zibiri. Iyi ya kabiri reka ndayegeranye sindayikuremo zibiri. Intambuko ya kabiri ni ukuba umwizigirwa mu gukoresha ivy'Imana yagutije, ukabikoresha ku nyungu z'ubwami bwayo mu gihe cyo kubaho kwawe. Mana wampaye iki niki ushaka ko ndabikoresha gute mu bwami bwawe? Ugaheza ukaba umwizigirwa mu gukoresha ivyo bintu Imana yagutije. Ukoze gutyo niho ububayeho ubuzima buri réussi. Gukoresha ivy'Imana yagutije rero ntibisaba kubura umurongozi mu kibanza kanaka. Bisaba ko wumvira Imana yakuremye ikaguha ivyo bintu, ugaheza ukagaragaza uru rukundo ukunda Kristo mu kubikoresha ku neza y'abantu bagukikije. Aha ndahageze nca numva twogabanya amajambo tugatera turangiza umuntu avyihindukirizako. Ubuzima bugizwe n'ibintu vyinshi, ariko urashobora kubishira mu migwi ibiri. Bugizwe no kwakira, bukagirwa no gutanga. Twese turafise ivyo dukorera abantu, twese turafise ivyo dukoregwa. Okay? Muri kamere k'umuntu abantu bashira imbere cyane gukoregwa, bashira imbere cyane kwakira. Hariho abadandaza naho atacoye kudandaza ko umuhaye amafaranga yo yakira. Suko. Hariho abakozi naho atacoye ukora umuhaye umushahara wakira. Kandi washaka burya sabakozi benshi baharura amasaha bonona ngo bavuga ngo databuja uyu ku kwezi hari amasaha 5 ntakoresheje, uragabanya umushahara nta na rimwe. Turakunda kwakira. Mu bwami bw'Imana abo bita abahizi nabatanga kurusha uko bakira, nabakoresha impano bahawe kurusha uko bakoregwa. N'abantu bafise mindset, bafise ivy'ibyo bivuga ngo aha hantu hakenewe iki n'igiki nshoboye, bagaheza gikora. Uko ni kubayeho. Canke umeze nka cakiyaga gipfuye, la mer morte, kiguma cakira gusa. Wewe hari cyo uri kuratanga. Uhereye hano nyene uri ukaja mu kazi ujejwe. Ariko kandi no muri rusangi muri societe. Mbega Petero, urankunda? Reka nanje rero ndababaza. Nari nababajije mu ntango, nanavuze ngo ndibaza ko mwese mukunda Kristo. None dufatiye kuri ibi byose, turamukunda vy'ukuri? Canke twari tuzi ko kumukunda ni kwa gusenga, ni kwa kurimbura ijambo, ni kwa gukora ibikorwa vy'impemu? Mugabo uri ngaho muri bus ugahura n'umugore yibungenza ariko aragwanira mu idirisha, kumuhebera ikibanza ugafa mutaha n'amaguru, wari bwatahure ko ari gukunda Kristo? Wari bwatahure ko kwakira neza umukiriya canke umupartenaire mukorana ukamwakira nk'umwana w'Imana akagenda nezerewe mu mutima, uretse ko ibikorwa bigenze neza mugabo n'umutima we ukaruhuka, waruzi kuko nako ari gukunda Kristo? Nta yandi majambo fise, ndashaka dufata akanya ko kurimbura no gusenga. Tubanze dufate umuntu wese ku gatwe kiwe. Ndabihereye aho twahereye. Nta muntu akeneye kuba affermi nka Petero. Warihakanye Kristo, kumbure ntikabaye gatatu ryabaye rimwe. Biragutera uruhagarara, kwagirizwa mu mutima, culpability irakuremera cyane. Yesu aravuga ati, nisho nshaka kumenya gusa no kunkunda, ibisigaye imbabazi zanje zirakwiye. Uwo muntu ahari nakanya ko kuza imbere y'Imana mu buryo bwo gusaba imbabazi no gusaba inkomezi no guhaguruka kugira ngo urugendo rubandanye. Ukwizera kwawe ntikwenena ku makosa yawe, kwenena ku gikorwa gikomeye Imana yakoze iciye muri Kristo Yesu. Ivyizigiro vyawe birashimangiye cyane, ntibishobora guhungabanywa nuko watsitaye. Imana irashaka kugaruka ube affermi,
ahubwo nawe ubazwe ibibazo bikujana mu gukoresha impano wahawe. Mugabo tugiye ku rugezo rwa kabiri, mbega hari umuntu yasanze gukunda Kristo uru ruhande guko bigaragarisha ibikorwa atari bwarushikeko. Intumwa Yohana aravuga ngo nimba udakunda abantu ubona, ivyo byo kuvuga ngo urakunda Imana uri kurabesha. Urukundo ukunda Imana rugaragarira mu rukundo ukunda abantu. Mbega inyifato zawe ziragaragaza urukundo ukunda Imana canke ziraruvuguruza? Reka dufata akakanya umuntu wese atekanye ku gatwe kiwe. Nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu wanje, yabanje kudukunda. Hari izina rineze, nireza kuririmba, nireza kuririmba, riraryohera ndarikunda, riraryohera ndariruta ayandi, riruta ayandi yose. Nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu wanje, nkunda Yesu wanje, yabanje kudukunda. Uwo bayifuza gusengerwa ndamuhaye kaze, arashobora guhaguruka kugira ngo muri risengesho ryo kurangiza dusengere umuntu afise icyo ashaka kubwira Imana, ko bari gusaba Imana imbabazi, ko bari gusaba Imana inkomezi bivanye n'ukuntu umuntu yatsinzwe. Mana muremyi wacu, turagushimiye turagukengurukiye. Wowe ugira neza ukavugana n'abantu bawe, ugatahuza umuntu bivanye n'ivyo akeneye. Turagushimiye ku bwa mpwemu yera ariko arakorera muri iki kibanza, yakoreye mu bwenge bwacu, akugurura ugutahura kwacu, yakoreye mu mpwemu zacu tugatsindwa tukabibona, kandi bikadusunikira guca bugufi. Ndagukengurukiye kuri aba bantu bose bahagaze imbere y'inyonga zawe. Mana, umwe wese ico ariko aravuga, ico ariko arakwereka urakizi, urakibona, kandi ashobora no kutabivuga neza Mana, ariko wewe ufise ijisho ataco rihishwa, wewe ufise ugutahura kutagira karimbi. Ndakwinginze ngo ubone ubwo bukene, ubone uko gutakamba, wumve uko gusaba, maze uheze utanga inyishu Mana ihwanye n'ico umwe wese akeneye. Ahakenewe imbabazi, tanga imbabazi, kandi izo mbabazi Mana umushoboze kuzakira, umutima we uba amahoro, kugira ngo Satani ntaguma mudurumbanya amubuza amahoro kandi wamuhariye. Ijambo ryawe riremeza neza yuko iyo twatuye ivyaha vyacu uri Imana yo kwizigirwa, uraduharira ukugabitanya kwacu, ukadukura kuguhumana kose. Mana, tanga imbabazi, tanga n'amahoro aherekeza imbabazi zawe. Abantu bawe baba amahoro Mana, abantu bawe batekane, amajwi abagiriza ahere, kuko imbabazi zawe zirusha inguvu ivyaha vyacu. Ndasengera uri ko aritakambira avuga ati Mana nshoboza, ibi bintu birangora, ibi bintu birananira, ndavyumva ndabibona ariko ntavyo nshoboye. Urabizi Mana ko atabubasha bwo gukora igikwiriye dufise, twobitahura, twovyumva, twobimenya, twonashaka mbere kubikora, ariko ubushobozi bwo kubishikako nabwo nyene tubuhabwa nawe. Ijambo ryawe riremeza yuko ubuntu bwawe aribwo bwatuzaniye agakiza, kandi aribwo butwigisha kwikunkumura ukugabitanya kose.
girira neza mana umuntu wese akeneye inkomezi, umuntu ariko aragutakambira ashaka kunesha, ashaka gutsinda ibintu vyamunaniye, ashaka kuba igishinga ntahe ciza hajya ahantu wamuteretse, agaragaza urukundo agukunda muri barya abantu bamukikije. Mana nawe nyene umugirire neza. Ubu ufise ingwara uriko arakwereka ibimugoye, ibibazo bitagira inyishu, ibintu bidaditse imbere yiwe, Mana manuka nk'inyishu maze ibidaditse vyose bidadanuke mw'izina rya Yesu Kristo. Girira neza abantu bawe Mana, tanga intsinzi mu buzima bwabo bw'impwemu, tanga umugisha mu buzima bwabo bwa misi yose Mana, tanga amahoro mu mitima, tanga ugutekana. Urakoze Mana, urakoze ku ijambo ryawe, ubandanye tugirira neza twese, ubandanye twiyigishiriza, kuko iyo bija hose turabawe, kandi iyo tuvyifashemwo neza birahindukira bigahesha icubahiro izina ryawe. Ico naco nico waturemeye Mwami. Urakoze rero, turagushimiye, turagukengurukiye, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha.